Je nitwa Yves Fernand Murengera-Ntwari, abasanzwe ndi umusiliste nkorera muri Plaza A14. Jewe igituma numva ko umugabo umva fete nakubwiye ko ndabikunda muri je kwanza narumva ko ndabikunda, hama nkambara nk'ikintu abantu bakambwira ati uraberewe, nkabona ko n'umuntu ashoboye kumbwira ati ico kintu no kikugurira, ca ndumva muri jewe ati ahubwo noza ndagenda ndabirangura, ndabona ko abantu bamubwira hama ibintu byo kudandaza intambamyizi bazirimwo, musanga tudandaza ibintu turangura ino vy'amabaro, tudandaza n'ibindi bintu rero tujya kurangura muri Tanzania ku buryo bw'umutahe muto, ukaca usanga tubituma abandi. Intambamyi rero ici haba babandi babidushikanira no ku mahera menshi, numva guca usanga akanyungu nyene ari kakandi nyene ko kubaho gusa. Guhitamo umwuga mfite narabikunda, nabitanguye niga muri university, mu kabiri ngenda ndangura ishati imwe zibiri, hama ndabonamwo akarusho, haragera igihe ndafata ikibanza ndabikunda, biri muri jewe mfite uwo mwuga narumva ko uri muri jewe nyene wo kwambika abantu, na je nyene nkiyambika muri je nsanzwe ndandaza. Jewe ibi bintu nabitanguye niga mu wa mbere muri university, ndabitangura buke buke ndabisigurira umuntu, mugabo umva nari nsanzwe ndabikora kwa kundi ngenda mu bibanza by'abantu fotora. Mugabo maze gushika aho naratanguye ndagenda ndangura ishati 5 zingahe, haragera igihe umuntu ndamutera inkuru ambwira ati none birato bishobora, yakorera muri Tanzania aranzanira ibirato kuri Plintoy, arambwira ati wewe nkeneye wiyungukire wizamukire, rero inyungu je vraiment murari nyinshi, ndashobora kwifungurira saa sita, nkifungurira mu ijoro, narakuyemwo umutahe wo kudandaza amakaye, hageze vacances canke nda muri mairie nkariha ibintu byanje nkaguma ndabikora ngaha muri Plaza, kandi ndiko ndadandaza amakaye, nkaja mu mashira hamwe nkakotiza, nkaba urumva muri societe nyene, nkabona ko navuye muri bwa buzima bwo kuguma kuri filme, hama ukagenda kuryama ukaja kwirigara, ubunye vraiment basi ndafise adresse. Hama kuvyerekeye umutahe bijya gusaba jene kenshi turihenda, jewe ibintu nk'ibitangura nari 0 francs, umutahe burya n'umutwe ni mu mutwe icambere, nkuko hari abantu bamaze kuza gukorera ngaha mu kibanza iwacu, baje nka kujya nyene nk'ubu nkaho ukavuga ati ko mafoto ndayatwaye ndemerewe kuza posting ukambwira amapri, kaca oya postinga nkaca ndakubwira amapri, usanga wabikunze, ukaca usanga y'amaheruzo urirengereza ko yiwawe, nimba yagugwa 30 wewe baguhaye 35, mu gihe nyene Imana igufashije kugera ubwo buryo bwawe, bintu nawe ugenda ukarangura uduhudu tubiri twiwawe dutatu, umva kuvuga ngo natanguje umutahe ngana uku byo kugora, kuko usanga natanguje 10,000 giye kuzana impuzu imwe, nyampuzu ikaca inyungukira iyindi. Hama ngerageje kukubwira jewe ibintu uwo mwuga wanyungukiye ni vyinshi, kandi hari ibintu mfasha muhira, je ndivuka ruguru, hari ibintu mfasha muhira kandi ndabikuye muri uwo mwuga. Hari abanungitse y'abagenzi benshi ndavye surtout ngaha mu Burundi wacu mwene bimeze, rwarukano ruhagamagarira gukora cyane, rukitaho cyane gukora ibintu byabo, nimba yokoresha umutahe wa 1,100 mugakaba ariko avuga ati je ndiko nkoresha umutahe wanje, kuko muri ko murabiraba surtout ngaha mu Burundi si kenshi guturonka akazi k'amashuri twize canke iki. Je narize nda université ko ngitangura kudandaza, natangiye kudandaza ishati, ibintu by'abakobwa bisaba yabaye amasutye, ngubo ndashaka kuja kurangura ipantaro zishikijana, ishati nyene. Ubu ndashima ukungene bimeze, mugabo umva rero ikintu abantu bahamagarira kugira bagomba kwambara ibintu byiza bifise karite nziza, bakambara bajanishije baberewe nyene, nuko boza bararondera abantu nka twebwe twamaze kubigira nk'umwuga wacu, tukaza turabambika style zijanye kandi do karite. Ikintu gusa umuntu yoshimira Imana, hama nkamagarira abagenzi abajene kuva muri quartier kuva kwirigara, ntibayimvire ngo umutahe wa mbere n'umutwe.